Ewe Radio Impano FM, urampimbara pe. The best number one radio is Radio Impano FM. Impano, rakumbita. Imiryango ifise amikoro make ikaba yaronkejwe ibifungurwa kuri w'Imana. Ibifungurwa bigizwe n'ibiharage, ifu y'imyumbati, n'umunyu, n'umuceri. Akaba ari byaronkejwe abafise amikoro make kuri w'Imana aha muri zone ya Matyazo. Imvukira zitandukanye za komine Isare zikaba zari zifatikanije muri ivyo bikorwa. Uwahoze arongoye ikomine ya kera, Engineer Dismas Harimeshi mu ijambo ry'ikaze ndetse yanashimiye wasanzwe yafashe intumbero yo kugira afashe abo bafise amikoro make, nawe akaba ari General de Brigade Bibonimana Vena. General de Brigade Bibonimana Vena akaba n'imvukira banyakubahwa abashitsi muri mwishira hamwe y'aba Pakistane mu gihugu ca Pakistane muramucumba abo n'abashitsi bo mu gihugu ca Pakistane basanzwe bari mwishira hamwe bashimye yuko baza hano iwacu Matyazo kugira ngo babaramutse. Banyakubahwa namwe mwese mwashimye kwifatikanya n'abo bashitsi mukemera kuza hano Matyazo ku munsi w'Imana kandi hateza no kubaha akaruhuko no gusenga. Mudukundire mwese mu kubaha ikaze, tubahe amashi menshi. Rero kadasanzwe kubona uno munsi mwashimye kuza hano kandi mukaza mufise umutima w'urukundo. Kumbure abatabizi kino gikorwa twe twagiteguye hareze igihe, ariko hagiye haracamwo kubura kanya. Twagiwe imbere rero n'imvukira yacu dukunda hano, generale wacu amashi menshi. Arayaga n'aba bashitsi, arayaga n'abandi gushika bavuga bati tuzoza kubaraba kandi tuzanye agakemanyi. None mwumva atari byiza gahiye? Narifashe kano kanya rogira dushimire imvukira yacu, hanyuma kandi dushimire n'aba bashitsi ingene akamo bagafashe nkama kandi bakatwitaba mu mwanya ubereye. Ibiro nimwe twaba tubabwira ngo imvukira yikize ikiza sagasesheshwa rumuri. Rero murabona yuko ataha siba n'umunsi n'umwe kandi akiyumvira abavyeyi ba nyogokuru n'abandi. Narimfashe rero kano kanya nk'umuvuka zone kandi nk'uriko arasozera ikiringo mwari mwamutoreye nka musitanteri wa komine Mubimbi ya kera, kugira ngo twakire bano bashitsi kandi tubaha n'amashi menshi tubakengurukira. Aha rero ndetse turi kumwe n'abashitsi baje bava hirya no hino bavuga bati muri kwa rugendo turimwo umuri Isare yagutse byaravuye. Aha rero harimwo n'abandi bashitsi abo mutashe kubona kumenya hano bo muri komine ya Isare. Bisigura yuko twunze ubumwe kandi tubakengurukira. Uburo turamaze kuba bamwe, sivyo none? Nta kure rero habaho. Murabona yuko bavuga bati naho turi hariya turashika, nabo nyene mubampera amashi. Hasigaye rero reka dusubire tubipfurize ikaze hano, duhana kanya mukuru wacu hano
generale kugira nawe nyene agire ijambo ashikirije ndetse ashikishe n'aba bashitsi kandi kanatsinda barazinanye cyane kugira ngo abatubwire mu ncamake ariko igikorwa nyezina nyuma yaho General de Brigade Bibonimana Vena tumutega amatwi. General de Brigade Venasi Bibonimana nkabavuka hagiye gutega muranze siko? Yego. Ari byinshi norenzaho? Oya. Ibikenewe nibihe? Nibiturimwo siko? Mu nkundi rero babwire igituma ababazi matyazo sivyo? Yego. Aba n'abagenzi jewe mu mezi abiri aheze ndaheze kuja mu gihugu ca Pakistan ntara nkuru tubita ntuze ya capitale politique yitwa ntuze Nyakarashi aho bwa mbere ngiye jewe naye ngiye mu bijanye n'intuze nyigisho cy'igisirikare basirikare bagwane mu mazi namaze yinga yose kandi nafashwe neza cyane abavuga icongereza n'icarabo mugahe hamwe babwiga Faransa wakizi waserukira bose aba bamaze kuba abagenzi rero barambwira ati twe dufite ishira hamwe Pakistan i Burundi none ko mwatembereye hariya mu kaji wacu kamenya ngene hameze neza na gihugu gituze cyane none ehondira abantu aho nikora kugira ngo bagirente baco tubafasha wera turi muri komine yagutse komine Isare nashimye guhera hehe aho mvuka siko aho gucumba ariko kubyibanza siko reka yo tonde ibintu nkuko basanzwe babitanga handi turabe icyo twokora muri komine uvukamo ure twatumiye abo muri komine yose mazone yose mitumba yose ingene abanyagihugu amikoro yabo rero ibi tuva ngaha tubitanze ntibagiye mwasigara mukoma induru cyo gikorwa nagihaye musantere uyu musantere wa kera none nagihaye ndakibwiwe nawe rero bibe bike bibe byiza kandi bivuye ku mutima nta ngorane siko kandi nabasabe ubwitonzi ntangere uko mwamye muri komine Mubimbi muri zone Matyazo zone Mageyo zone Mubimbi muvyakire neza siko ataruhagarara kuko aha barafata amafoto baca yarubika hanze singene naje kumwaramara n'umusirikare mukuru w'igihugu kumaramaza mwebwe rero byavuye ku mutima mwiza gatwanda tugirane duhanahana icyo bita mu gifaransa coopération militaire umugenderanire bwiza hagati y'ibisirikare okay nuko cyatuzanye muce mutonda ku murongo rero zone par zone izone kuyindi umusozi kuwundi ngo babipanze babiberetse hanyuma tubagabure kugira mutareka bize mu bindi imana bahizagizwe Kristo ahoro numvise rero ko atakindi cyatuzanye ashari igikorwa ciki turukundo sanage nta politiki rimwe bibindi mushikigo namwebwe agende shikigo nuko rero hari abagore bazi ibibazo ngo ndimwo ngo sindimwo abakuru imitumba murazi ko baragize intonde sibyo icyo nagomba kongerako nuko aha mwirigunira haba harimwo iby'umuntu umwe ni biro by'ibiharage 5 by'ifu na 2 by'umunyu birumvikana
Siho bati? Ukashimana arinde. Aho bayarinde. Onima. Abanyakitsiba kyamba nima zathole. Hano. Kitsiba aba mwiza. Sherekeneza babanza barabaka. No kwiteranje pera. Wege undabira hari muhororo. Urabuka progo. Urondera Ugeze mu rutanga. Aha, kimbere yani. Ina mahoro. Ina mahoro. Je tiens également à vous remercier beaucoup. Grâce à ce monsieur ici, avec l'avocat qui se trouvait là. Je crois qu'ils sont venus chez moi. On était en train de causer sur l'envers et ils m'ont parlé de vous. Alors, quand je parlais du Pakistan, c'était pour vous informer que j'étais là en tant qu'invité d'honneur à Pakistan. En province politique, je crois. Non, province, capitale politique. Voilà, capitale politique de Karachi, où ils m'ont réservé un accueil chaleureux. Alors, on est chez nous,
ici pour moi, c'est chez moi. Et je vous accueille un autre jour, à part le travail que vous faites. Vous viendrez les jours pour que vous pouvez quand même partager le jour avec Burundi de la zone immédiate. Vraiment, c'était un plaisir pour vous accueillir ici. Ça, c'est rien pour vous. Je crois que vous preniez beaucoup de l'eau, car vous êtes tel que vous êtes. Alors, je vous remercie beaucoup d'être là et soyez bienvenus à notre journée. Je vous remercie beaucoup et je vous prends congé et rentrer chez vous et arriver en bonne